Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe n'Amatayo mweranda. Muri iryo minsi abigishwa begereye Yesu baramubarira bati, umukuru mu bwami bw'ijuru ninde? Yesu yakuye akana agashira hagati yabo ati, ndababwiye n'ivy'ukuri mudahindutse ngo mube nk'abana batoyi ntimuzokwinjira mu bwami bw'ijuru. Uzokwicisha bugufi akamera nk'aka kana niwe asumba abandi mu bwami bw'ijuru. Uwufata neza ku bwanje akana nk'aka ni jewe abafashe neza. Murazi umuziro, ntihagire na kamwe mukengera muri utwo twana, kuko ndababariye abamarayika babo bama imbere ya Data wo mw'ijuru bamwihweza. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tugerageze kuzirikana aya majambo y'Imana tuyerekeza kuri uyu munsi mukuru wo kwibuka abamarayika barinzi. Tuzirikane na cane cane ufatiye kuri izi ngingo twibaza tuti mbe bwa mbere bwo abamarayika ni bande? Iyo tuvuze abamarayika ntihabuze aho ushobora gusanga ivyiyumviro bihushanye binyuragiranwa mu bwenge. Abamarayika ni bande? Bateye bate? Bajejwe iki? Bakora iki? Mbega tweho twoberanira gute abamarayika? Kuko twumvise Yesu abagereranya ngo n'abana. Turabizirikana twisungana cyane cyane ivy'ijambo ry'Imana riduha. Tugerageze ntituje gose muri bimwe by'abantu bose berekwa babonekerwa batubwira abamarayika uburyo bwinshi, mugabo tugerageze duhazwe n'iki jambo ry'Imana ritubwira, kuko ibindi bizana n'ahandi henshi hari igihe ushobora gusanga bitarimwo ibintu vy'ukuri bidashingiye mu ijambo ry'Imana. Bwa mbere nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka, ni ibiremwa vy'Imana. Ibiremwa vy'Imana bitaboneka n'ayamaso yacu y'abantu, nk'uko tubivuga mu gisabisho c'ukwemera, gisabisho ca credo, nemera Imana yaremye ibiboneka n'ibitaboneka. Ibiriho vyose sivyo tubona n'amaso yacu. Hariho ibindi bitaboneka ariko bikaba biriho tukabibona mu buzima bwacu. Tugire Kristo. Aka kayaga murakabona? Haramu kabona kabaciyeko, mugabo murakumva? Nikaboneka n'amaso yacu, mugabo kariho mu buzima bwacu. Batubwire ko abamarayika bari mu mice myinshi kandi ningo ni benshi cyane. Murazi ijambo ry'Imana riko ravuga ingene ari benshi mu ijuru. Hariho abo twita abamarayika bakuru, les archanges, barimwo babandi ijambo ry'Imana cyane cyane rigaruka ko ba Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, ashobora kuba hariho n'abandi. Hariho n'abandi ijambo ry'Imana rituyagira bataza kenshi, nk'abaserafini. Abaserafini turabona Isaya abatumenyesha igihe yakira umuhamagaro we wa mbere. Turabona kandi n'abakerubini. Abakerubini nabo Ezekiel arabatumenyesha ngo ko aribo bari bareruye rya sandugu ryarimwo y'amabuye yanditswe ko amajambo y'inkoramutima 10 y'Imana twita kandi amabwirizwa. Ngo ni nabo mbere bapfutse ihema ry'ibonaniro iyo sandugu nako bakaripfukisha amababa yabo. Hari aho babacapura baberekana nk'abantu bafise amababa, bagomba kwerekana yuko bafise umwidegemvyo mwinshi cyane kandi ko bashobora gushika hose. Ariko kandi nk'uko Yesu bivuze agereranya abana n'abamarayika, aya naho turabona babacapura nk'ibintu vy'ibibebe vyiza, ibintu vy'ibibaju vyiza gose. N'uburyo bwo kwerekana kandi ingene ari abantu buzuye koko ubwiza bw'Imana, buzuye la perfection, l'innocence yose y'Imana ikaba muri bo, kandi
ari abantu bama bagamburukira imana, bari mu mwizero wuzuye w'urukundo rwabo rwose mu mana, kujya kana kizera umuvyeyi wako muri vyose na hose. Barimwo rero iyo mice twariko turavuga, mugabo Pawulo aratudondorera n'indi mice nyinshi yabo mwibaruwa yandikiye abanyefeze mu kigabane ca mbere ku murongo wa 21 canke no mwibaruwa yandikiye abanyekorenti mu kigabane ca mbere ku murongo wa 16. Aratubwira abo biyita abashingwa ntebe, gifaransa bakabita kandi les trônes, abo yita amasinzo, les souverainetés, imbasha, les autorités, intwaza, les puissances, inkomezi, les pouvoirs. Hakabamo kandi n'abatwita rero abamarayika barinzi. Mbega none abamarayika bateye bate? Nabuzuye uninahazwa bw'Imana, ubwiza bw'Imana bava bikava mukungene ubwo inahazwa bukababamwo mukungene bazi cane cane gujanisha ibintu biri twavuze byama bitugora twebwe, kuko tukira abantu bacumbagiza tarashikira ubwiza bunengesere busesekaye bw'Imana, bakamenya kujanisha neza umwidegemvyo no kugamburuka. Ndibuka mu bihe batubwira byo muri iyo myaka ihitiye, aho abantu bakabutse cyane bakitwararika guharanira umwidegemvyo wabo, la liberté. Hari abantu bageze aho bagira bati kirazira kuziririza, reka abantu bidegemvye kuri nsinga, kirazira kuziririza. Mugabo umuntu yahindukiwe cababwira ati erega mu kubuza kuziririza namwe mwaziririje. Quand tu interdis d'interdire, toi aussi tu interdis. Je bintu muravyumva, ja mu bwenge, reka kuja mu isahani ya saa sita. Araziririje, kuziririza nawe nyine ariko araziririza. Il est interdit d'interdire, mais tu interdis toi aussi. Ariko nibo batwigisha kumva umwidegemvyo w'ukuri. Umwidegemvyo w'ukuri si umwe wo gusarambuka gukora ikintu cyose kiduciye mu mutwe, mu mutima, wa mwidegemvyo w'aba pubertaire canke aba adolescent. Bakikabukira, bakikangukira neza gose ubuzima, bagaca baburanirwa ingene ibintu babikontorora, babijera muri bo, akazara bijera uko ibipulsio bimujemwo. Uwo si wo mwidegemvyo. Ni umwidegemvyo, ariko ni umwidegemvyo udahinyanyuwe n'urukundo, n'ubugamburutsi, no kurondeza iciza kirama gihoraho. Baratwereka rero umwidegemvyo mwiza, ni umwidegemvyo wuzuye ukumenya kugamburukira Imana. Ariko kandi kugamburukira Imana kwabo kukaryoha, kubera yuko batagamburukira Imana nk'abaja canke nk'imbubusi, bagamburukira Imana nk'abantu bazi Imana kandi bahaye urukundo rwabo rwose Imana, bayihaye umwidegemvyo wabo, bumva ko ubuhigwe bwabo buri mu Mana, ubuninahazwa bw'Imana n'ineza y'Imana mu kwigamburuka bakayikorera hano ku isi no hariya mw'ijuru. N'abantu bakira umwidegemvyo wabo nk'ingabirano y'Imana, kuko tubimenye si bimungu, ni biremwa, bararemwe nkatwe, ariko bageragejwe rimwe risa. Sinzi bigeze kwandika avuga ati ngo bahora batwihweza bakumva bababaye n'ingene tudatahura urukundo twagiriwe n'Imana. Bobo bahawe akaryo kamwe gusa, kwari uguhitamwo gukira canke gupfa. So gupfa ko kwari uguhitamo gukira bakaguma mu bwiza bw'Imana, mu ntazo bw'Imana, canke bahushije bagacika amashetani, ibinyere vyirirwa biradurumbanya kw'isi. Baronse akaryo kamwe. Twebwe dufise akaryo kenshi, hari igihe duhitamwo nabi, Imana mu buntu bwayo ikatwongera kandi akaryo, tukigaya, tukuhagirwa mu kigongwe cayo, tugasubizwa mu bwiza bwayo. Sukumenga baratugirira agashari, mugabo bakabazwa n'ingene tudatahura ingene Imana idukunda,
ingene imana itwitayeho, ingene imana yasesekaje ubwiza bwayo n'ubunazwa bwayo mu kutugirira imbabazi. Mugabo nabo kubashoboye guhitamwo neza bararonse akaryo ko gucika abamarayika ubutagisubira inyuma, ubutagisubira inyuma. Abagize nyene bagahitamwo ubutagisubira inyuma, bagahitamo ubwiza bw'Imana, barahiriwe, bari mu bwahimbare n'ubunazwa bw'Imana. Abo rero tuze turabigira ko tunabasaba ngo badufashe kumenya gushobora gushira umwidegemvyo wacu mu kugamburukira Imana, kandi ukugamburukira Imana kwacu kukabamwo urukundo rwacu. Nogira nti badusabira ingabirano yo guhindura ivy'Imana idusaba ivyacu, ivyo tugize gwacu. Ntituvyumve nk'uko umenga ni ibintu dutegekewe hanze, umenga ni ikintu kituremereye. Umuntu agacurugutwa n'ivyipfuzo bibi vyo gukora nabi canke vy'ubusambanyi, ukumva mu mutima yo hakwa gushwanira Imana ati nk'ayo mategeko wayashiriye yiki, akavyemera nk'uko umenga aremeranywa. Kubasaba kugira ngo tuvyumve nk'ivyacu mu mutima wacu, nubwo bica mu ntambara. Abamarayika kandi ikibagize ukubaho kwabo nukuninahaza Imana no kuyihweza, ukuninahaza Imana no kuyihweza. Mwavyumvise Yezu bigaruka ko ngo bama bariko barihweza uburinahazwa bw'Imana. Hari ico batwigisha, barahimbagwa bahazwa n'ukuninahaza Imana no kuyihweza. Ivyo bikorwa bibiri ari byo bisa tuzosigarana inyuma y'ibindi bintu vyose twabayemwo hano ku isi: la louange et l'adoration. Hari abantu batanguye guhonja ukuba nk'abamarayika, bakunda l'adoration na louange. Kwihweza, l'adoration, la louange, kuninahaza Imana, nivyo bibagize, nivyo bibahaza, nivyo buhigwe bwabo. Hariho abantu hageze kuninahaza Imana wapi, adoration wapi, saba abamarayika babigusabire ku Mana, babikuronkere ku Mana. Mbere yashika muri adoration, itiro ryose rya yose iyo ryaremewe hose rigacariza. Ntaco wopfa umubona umuntu asinziriye imbere y'Imana hako asinzirira mu kidaje. Ukabona abantu iyo afashe icupa ukibaza uti iyo inventivité, iyo inspiration yikuye akaninahaza icupa. Muramuzi ko abantu baninahaza icupa? Icupa ry'ikiyarapana gifana ifana ntibazi kwinahaza Imana, ntibazi kwinahaza cyane. Ikiyera gifashe kandi inahazwa ronse uyu munsi ugasanga afise rishashe, ugasanga afise rishashe. Mugabo mbwiye uti vuga dayo wa twese, ururimi rukagoba. Sohora ijambo ry'ukuri nahaza Imana, suru mperu mbone bikanka. Gusaba umumarayika wawe murinzi akagusabira kumenya kuri nahaza Imana, kuvuga utazira Imana, ukavyumva kandi nk'ibiryohera umutima wawe, bikagaburira bigahaza ubwenge bwawe, bigahaza ubwenge bwawe. Ico bajejwe naco kindi nako ico bakora kinini nkuko twavyumvise, harimwo kuri nahaza Imana, hariho kuyihweza, ariko hari ibikorwa bindi bakora hafi y'abantu, ari naho rimwe rimwe bashobora kwambara umubiri w'umuntu bakaza baboneka nk'abafise umubiri w'umuntu mu bikorwa Imana iba ibarungitsemo hano ku isi. Mugabo burya bama mu gikorwa hano mu isi, cyane cyane nk'abamarayika barinzi baduherekeza ku nzira y'ubuzima bwacu. Ugusino mweranda ni watubwira ati tubasabe rero kugira ngo natwe ukungene twihweza Imana tukayininahaza, bituvyaremwo kumva ko twoyikorera hafi y'abantu, hafi ya bene wacu, muri bene wacu. Ngo baraturinda bakaduherekeza
mu rugendo rudushira igihugu c'uburukiro. Mwumvise mu gisomwa ca mbere ingene Imana ibwira Musa iti nzokurungikira umarayika wanje aguherekeze, ati uramugamburukira, ati ko niwamugabira bishobora kukubera nabi, kuko ngo izina ryanje riri muri we. Burya iyo tugabiye tugafata nabi abantu barimwo ububasha bwiza bw'Imana, twebwe nyene twaba turiko turigirira nabi, biraduhindukirira. Hari igihe usanga ari abamarayika Imana iba yarashize ku ruhande rwacu, mugabo ntitubabone, ntitwumve ubukuru bw'Imana muri bo. Nk'uko mubona, sinzi ko mutatangaye, ndiko ndazirikana iki gisomwa cyo mu nkuru nziza, iki caho abigishwa baduka bagaharira umukuru muri bo, mundabire baraharira umukuru muri bo, kandi bazi ko umukuru muri bo ari hagati yabo ari Yezu. Byo murabibona? Ingene ca cyumvire n'icipfuzo kikomoka muri ca gikomere cyando kikatwuzuza ubwibone n'ubwishime, tukumva ingene dushaka iminsi yose kugendanira nako gutegekana, ariko tukibagira uwo twemeye nk'umutegetsi w'ubuzima bwacu Yezu Kristo. Tukaruha tugatana mu mitwe tukaryana, ari ngaho hari gihindukira akatubaza ati mbe muri ko muharira ibiki? N'abaturinda rero ku nzira y'ubuzima bwacu, kuko ari inzira igoye, inzira yuzuyemwo utumirane. Ko ndavuga ingene Musa n'igihugu c'Imana, Imana yabarungikiye umarayika akabaherekeza, aravuga yuko yo bari marayika Mikayeli. Ariko uwo marayika suherekeza gusa kijya gihugu c'Imana cariko kirava mu Misiri kigenda aho Imana yari yaragiteguriye, ariko nuhagarikira igihugu c'Imana cagutse, ahagarikira ekleziya mu nzira igoye icamwo y'ubu buzima. Murumva ingene nko muri iki gihe ekleziya ihanzwe n'ibibazo vyinshi. Mukabona ingene nka papa ashobora kuja mu Bubirigi no muri Luxembourg, ukabona abakristo bamwifatira mu gahanga mu mpari z'ivyumviro, ukabona umenga ntibumva neza icari hagati yabo. Ugasanga kenshi tuza kugira ingorane igihe tutamenya kwakirana no kubahana hagati yacu. Gapfunguka kinjira, bamwe n'abandi bose bagashaka gusuka ivyumviro vyabo ko bavyisigurira, bisunitswe n'inyungu z'amafaranga kucanke kuriya, bibaza ngo no guteza imbere ibintu batumva aho bashingiye neza. Ugasanga ibintu biriko biradurumbana. Gusaba abamarayika b'Imana bagaherekeza igihugu c'Imana, kuko iyo kiroraniwe ni twebwe twese tuba turoraniwe. Ariko kandi baraherekeza umwe mu mumarayika murinzi. Umumarayika murinzi agaherekeza umwe wese mu rugendo rwiwe, kuko urwo rugendo ngo ntigwari rworoshe, ngo n'urugendo rurimwo amageragezwa n'inyoshambi. Za nyoshambi z'ukugomba gusubira inyuma ngo basubire kwa Faraoni, zivuye kunda aho barya ibitunguru n'ibinyama. Amageragezwa y'ukungene baza barategwa n'ibindi bihugu bidashaka ko boshika iyo bariko baraja. Amageragezwa yo gukomogwa n'inzoka zikaze, utumina byibukiriza rwa rugendo rwacu rwuzuye imitima mibi. Amashetani nibo badufasha bakatugwanira, tukumva rwose ubwiza bw'Imana n'ubukomezi bwayo hafi yacu, gusumba uko dutega ubwoba n'amashetani n'abasukuba y'abapfumu abayihaye ubuzima bwabo bayikorera. Abantu usanga umenga murumva rwose ubwoba bwa shetani n'abapfumu, saba abamarayika babafashe kumva ingene Imana iri hafi yanyu. Mbere babumvishe yuko nabo bose Imana ibategeka, kuko twaravyise mu minsi iheze, na shetani ntishobora kuza gutera mu buzima bw'umuntu atari Imana yabirekuye. Bivuga yuko irabifise ku bubasha. Naho bukiri kuragwana n'ibi na biriya, ivyo vyose ntugire ubwoba, ukaguma urondera kumviriza umuremyi wawe, kumviriza Yezu Kristo, kumviriza mutima mweranda, kuko impera n'imperuka ugumye gutyo urabitsinda,
kuko iyo ntambara yaramaze gutsindwa. Imana yarayitsinze muri Yezu Kristo, hasigaye yuko iyo ntsinzi ukuri kuragwana ihindukiye iwawe. Baraduhagarikira bakadukomeza rero mu gikorwa kidasanzwe kandi cyo gushingira intaha Imana. Nibo bahagararira abamaratiri mu gihe bariko barashinga intahe zikomeye. Nibo bahagarikira abantu bose bakunda ukuri bakaguhagarara, bakumva ko atabwoba bafise, bakumva ko baremye. Bakanka guca mu nzira z'umwijima n'ibinyoma biboha bikazingamika ubuzima bw'abantu, bakumva ko mu gushinga intahe ikomeye bariko barakorera Imana mu bantu. Atari bigarukira gusa ugomba kuba nk'abayeho bavugangwe bandikwe bagashingira intahe Imana n'igihe amarezo sosio ataba hari mu mwijima w'ubuzima bw'abantu, kuko bumva ko hariho ubundi bubasha bubahagarariye, uwundi muntu abaremesha hafi yabo. Badukingira rero nogira nti kwicwa n'irungu ry'umutima shetani duteza igihe turiko turashinga intahe. Urashobora gusanga uhagaze mu bantu bose bari mu mwijima, kandi umwijima wabuganiye mu cyumviro kimwe gihuba, usigaye uri umwe, kandi ukumva yuko mu kugihagararira nturi kuragwanyana nabo. Urumva ko inyuma yabo hari uwundi mugwanizi mubi yamaze kwinjira nabo bantu, agomba nawe kukunigiramwo kuko abona ati niwe usigaye ungoye, niwe akuremesha, akaremesha abamaratiri, akaremesha abavierge, Kirundi sinigeze twobivuga, abavierge de cœur et de corps. N'abantu uyu munsi bagwana intambara nyinshi, intambara uretse z'amashetani agomba kumena aho hantu ngo yinjire mu mitima yabo, ariko kandi bakagwana n'amashetani menshi aguma batwenga. Wewe uracari vierge, uri umukoshi. Ari nk'umusore nk'uyu yabimubwiye, ukaza wumva hageze ko aza n'uwiwe bazogumana ngo ashaka umuvierge, waramaze kumwirukana no kumutuka mu buzima bwawe. Uzomukura he? Gushobora kugwana intambara zimwe zimwe, kugwana intambara yo kugumya ubwiza n'ubugororotsi bw'Imana, aho ushobora gusanga uriko uragwanywa n'abandi bantu mbere barimwo nabo musange yukwemera, ukaremeshwa n'umumarayika akaguha consolation, ila grâce, cyo twita ingabirano y'uruhoza rw'Imana mu mutima, ukumva kudahuba kandi ukumva yuko bitavye kuri wewe gusa, ari inema y'Imana. Hamwe Paulo agira ati si jewe nkiriho ngo ni Yezu aba muri jewe, n'umumarayika murinza bimwumvisha. Niwe kandi aturemesha cyane cyane umumarayika muri akaturemesha mu ntambara ya nyuma imwe tugwana tugira tuve muri ubu buzima. Turabibona no kuri Yezu Kristo ko byamushikiye, hamwe ngo ategwa n'ubwoba bw'ibigira bibe, akagwana gushika nabwira abigishwa ati guma hafi yanje mumfashe gusenga. Mugabo bo ntibashobora kuvyinjiramo, baca baturingiga bagatsindwa n'itiro. Hari igihe usanga uri kuragwana n'intambara ikomeye, aho abandi badashobora kumva ico uri kuragwana navyo, ivyo uri kuragwana navyo, ugasanga umenga bameze nk'abantu basinziriye, ugasanga abantu barasinziriye hafi y'umugwayi ariko aragwana intambara. Bariko bamunwera ko amacupa, bariko baramutorana ko, barasinziriye. We hari ahandi hantu hakomeye akumushigikira, barasinziriye. Akaremeshwa n'umumarayika murinzi, akamufasha kujabuka. Aho hantu turabakeneye gose. Ariko ijambo ry'Imana riradutumirira kubambaza tutabasubiriza Yezu Kristo, tutabasubiriza Imana, nubwo ari Imana yaduhaye ngo badufashe mu rugendo rwo kuyishikira. Nabadukandira, nabatwunganira, nabadufasha, sabasubirira Imana. Be none tweho twoberanira gute abamarayika? Twavyumvise ingene Yezu abitubwira mu bundi buryo muri no nkuru nziza. Igihe cyose twiyambura tukicyorora ca cifuzo c'ubwishime n'ubwibone
bwo kugomba kuganza abandi, kubagenderako. Muze muraba abantu bene abo mu mubano, mu mugwi, mu gihugu, baradurumbanya, barabuza amahoro abandi. Ubwo bwishime nibwo bwatumye Lusiferi, yari umumarayika w'umuco, acika umwansi w'ubuhigwe bw'abantu, akaba uwucura umwijima, inzigo n'urwanko, aguma asuka, anokeza mu mitima y'abantu bamwihaye. Ubwishime buradutuma twara abamarayika tugacika nk'udushetani hagati muri bene wacu. N'ubwibone bwo kugomba kugendera ku bandi, kubaganza byanse bikunze, ugakoresha ububasha bw'amajambo. Arabona bafite amajambo akazi umenga mbere n'ubumara, amajambo yo gukwega abandi akabugarana muco ashaka, uruyeriyeri rw'abibwira ko bazi ubwenge bwo kuzirika ku katsi, bwo kuhendahenda abantu, kuzimanganya, gucamwo ubutungane. Bijya byose n'amashetani. Bashobora no kukuremera ibintu kandi bakabipanga neza, ukamenga ntawe ushobora kubica, bakakwirukanisha ku kazi, bakagira ibiki, bakibona yuko ari abahinga bahambaye, ntibamenye ko bariko barabudushetani mu bandi. Igihe twicyorora ibintu bene ivyo, tukabihindura ahubwo ugukorera abandi, ukwitaho abandi, ugutabara umuntu ari dans la fragilité, dans la vulnérabilité, nk'umwana, tuba turiko turamubera umumarayika. Tubera abamarayika abandi iyo koko kandi nka kujya kw'abana twizigira Imana tugaherezako. Umukama tukamukorera n'urukundo rwacu rwose, mu kwitwararika gukuza ubuzima muri twebwe no mu bandi hafi yacu, tugakuza ubuzima tutikuririza, ahubwo tuguma twihweza Imana tukayininahaza. Dusabe rero Mukama dufashe kumenya kumva hafi yacu no kugamburukira abamarayika barinzi bacu, atugabire kumenya kugira ubugamburutsi bwuzuye umwidegemvyo, kugira gwanje ugushaka kw'Imana, kugira gwanje ineza yose iva mu ijuru, iva ku Mana. Adufashe kandi no kuberanira abamarayika mu gukuzanya mu buzima tutikuririza. Amen.